Baramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi duhera kuri zimwe mu ngingo ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo ntashimishwa n'ingingo ihinguriro ry'isukari Sosumo rerutse gufata yo kuduza igiciro c'isukari, asaba abarongoye iryo hinguriro gushinga ibiciro bisunze inyungu z'umunyagihugu. Umugambwe APDR ugaca ubona ko iyo ngingo yari kwiye guhagarikwa kuva umukuru w'igihugu yerekanye ko iryo duzwa ry'igiciro ridatahuritse. Mu makungu tubabwira ibijanye n'amakuru avugwa mu gihugu ca Brazil gisanzwe kiri mu vya mbere vy'imburikawa, ubu ngo caratewe n'uruzuba rutari bwaboneke harazi imyaka 70, vyatumye rero umwimbo ugabanuka cyane. Muca mubikurikira mukanya mw'idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa nari nabibabwiye mu ntango zano makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo ntashimishwa n'ingingo ihinguriro ry'isukari Sosumo rerutse gufata ryo kuduza igiciro c'isukari gushika ku mafaranga ibihumbi 8 ku kilo. Mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu ku ndongozi zo mu ntara shasha ya Buhumuza kuri uyu wa kane, Evariste Ndayishimiye yavuze ko adatahura ingene ibintu leta ishiramwe uburyo bizimba, agasaba abarongoye iryo hinguriro gushinga ibiciro ku nyungu z'abanyagihugu. Muri Sosumo bambwira ngo urumva ngo dukora duhomba, ndababwira nti mwebwe ko byabananiye atana kimwe twovuga ngo privari maze kutuzanira mu gihugu murabadandaza nk'abandi, ahubwo solution turiberalize isukari ngo yongo tuba dupfuye. None ntimwananiwe? None mwebwe mushaka gukira abene gihugu badakize? Urumva vyerekana ko bo muri Sosumo bumva ninda zabo bariko bararondera, ntibazi ko bariko bashaka facilite abene gihugu boroherwe. None ubabaye abadandaza nk'abandi. Minisitiri sinzi ko aratohoza duhenze ngo mufuko bavuze ko gugwangara katresa nasanze desaka handi turahubwo desaka handi ushitsa hibujumbura kandi ari umuntu yakuye amadolari kuri marché noir. Mbwira ingene Sosumo yakuye muri Berbe ikivuga ngo aho nta kintu mwumva. Ndabwira indongozi ni mubanze mwikuremwo ivyo byo gusehera inda zanyu, mwiyumvira bene gihugu. Muga nk'ubu muri Sosumo boza bumva ngo greve ngo kwavuze liberalisme ngo ubu rero ngo tugire greve, barayigira. Twarabahaye inka bayica amabere, umwana apfuye umuyaya cata. Sino ndabivuga none ndazi hajya liberalisme niyo solution y'isukari. Ntuzoza kuzimba bene gihugu ko twebwe duhagarariye abene gihugu. Indongozi we aho uri mu gisata cyawe cyose menya ko hagarariye abene gihugu. Je mbwira rero ingene ivyo leta yavuga ko yogiramwo subvention ari byo biciye bizimba. None tugwa amahera wowe yajane iwawe mu nda yawe na yabene gihugu kubera ko cubazimba wowe ucutwara ibice byinshi kurusha abene gihugu. Ibintu vyose dukora tubikore tuvuga tuti jewe shaka ko abene gihugu baramigwa. Amasanamu tuyakesha urubuga rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Mwishira hamwe Paseme babona ko bikenewe ko hajaho umugwi wo kwiga igiciro c'isukari gikwiye gushingwa inyuma yaho leta ifatiye ingingo y'ukwemerera ababishoboye kwinjiza isukari mu gihugu. Faustin Ndikumana arongoye iryo shira hamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo, agasaba ko hoba gusuzuma neza ububasha Sosumo iheza ikagira inyuma y'iyo ngingo ya leta. Leta yarafashe ingingo ejo bundi mu ordonnance yasinywe n'abashikiranganje babiri ubigega ca leta n'ubudandaji ikurama akarenge mu bijanye n'ibiciro vy'isukari.
liberalisation ingaruka nka bene ziduga y'ibiciro zikaza guca zibonekeza uko uba wakwema akarenga hanyuma kurabona n'abaye importateur babira ati isukari murayidandaza ingene mwayiranguye ingene mubibona aha mu makarate aho turi ikiro usanga c'isukari itwa mwivuye mbari mu Bugande turiko twigura ibihumbi 10 urumva nuwo kwaza ati nuwo mufuko ushika uvuye hanze ku giciro kingana gute dedwane mitwara gute ivyo ni ibintu bishobora kuba vyugaragara umva sosubona yo rero bayisaye n'umwana avuze ati nawe rero ni wimenye ingene wibako atareta unigane mu bandi ngabo ya kuntu igiciro byashinzwe umushikiranganje w'udandaza atari wabishinze uwo mengo naryo barariretse urumva rero ntitwovuga yuko ngo risosumuro muri uwo mwanya yufashe iyo ngingo leta itazi ko bizobimera kurya nko kumengo leta yoba yaratangaye yuko iyo ngingo yafashwe utusubira inyuma karabati none hahindutse iki namera leta yaho isivasine yatakiboneka ujya muri ya kudo production barashobora kwiraba neza kuko n'ubundi kudo production hinga turabizi arama matiere premiere bakuye hanze arashobora kurabwa hari ibyo by'ibikaju nyene birimo bakabiraba naho vuba ari ibindi bintu gura by'ibiproduit bija mu isukani barabiraba amahera uhemba abakozi bakaraba amataxe n'amayempuriha bakaraba ndetse n'amamortissement amahera amamortissement mushira ku mamashini vyabura ukora ugacuvuga tuti none barantuze susumira fise comptabilité analytique iboneka ishobora kwerekana kudo production neza naho leta yovuga ati nakwemwa akarenge bakaraba kuburyo bavuga bati naho nakwemwa akarenge reka tume turaba ibyo bicito bitinda bigeraho kuko nubundi uraraba asika baye importateur binjiza isukari ubangana gute ni benshi kuburyo bajan concurrence iyo atari benshi rero baca bayita oligopole kuko abantu bashobora gusanga bari mu kintu ari batatu babiri nubundi bakama bumvikana ibiciro bakavuga ati twidushira ko ntawe concurrence ubundi kuliberaliza ko kurumva bavuga batereka tukurema akanye kugira isukari iboneka umugabo umuntu akara neza ku byo biciro bifatira kuko ibintu biba byifashe mu mugambwe APDR bo babona ko iyo ngingo yari kwiye guca ihagarikwa mu gihe n'umukuru w'igihugu abonye ko iryo duzwa ry'igiciro ridatahuritse Gabriel Banze witonde awurongoye wasaba ko n'abayobozi b'iryo hinguriro sosumo bobogozwa mu mabanga yabo kuko ngo bari mu badakorera neza igihugu bambereho n'akamara amaze kubonaho umukuru w'igihugu yidoga umukuru yageze hano yidoga ijyanye ngo yateza guca ihagarikwa ubwo nyene atagisabwe kuba yafuzwa hamarira nyine icubahiro agahindura indongo zimukorera nabi kuko bajye muri sosuma bashizweho na decret y'umukuru w'igihugu akabakuraho twebwe rero icogurwa mu Burundi aho bigeze biramaze kurengerana cyane tubona yuko indongo zo hejuru zofata ingingo zikomeye na cyane cyane bwa mbere gufata ama politiki akomeye gose kugira aduze ubutunzi hama no guhindura indongozi ziriko zirakorera nabi igihugu kugira ngo haze abandi bashobora gukora neza igihugu kuko nyine cyo bamwe bataramukorera nabi kandi bisha akabamenya nawe nyine bose ndabazi muga sinzo bakura muga turasaba kagira gute abakura kene cya gatatu gikomeye nuko mu gutanga amabanga batoza barisunga umugambwe umwe gusurika ubutegetsi barabarundi bose bishoboye no mu yindi migambwe dutanga abantu baze gufasha guteza imbere igihugu mu makuru havugwa mu makungu mu gihugu ca Brazil ngo umwimbo w'ikawa waragabanutse cyane bivanye n'uruzuba amakuru dukesha Africa News amenyesha ko ico gihugu kiri mu vya mbere vyimbura ikawa ngo catewe n'uruzuba rutari bwaboneke haraheze imyaka 70 n'inkuru tubaza Onera Muco. Alors que le Brésil, le plus grand pays igihugu ca mbere kirima ikawa nyinshi ku isi kikaba caratewe n'uruzuba nyuma y'imyaka 70 ico kibazo kitibonekeza umwe mu barimyi b'Sao Paulo aravuga ko agahomba ari kanini gaturutse ku muriro wadutse ugatwara imirima yose eka n'undi murimyi avuga ko yahomvye ibiti biharugwa hagati y'ibihumbi 8 n'igihumbi mu gihe yari yiteze hagati y'imifuko 500 n'amajana 8 ariko bakabona ko ni muri buri azoronka igice cayo kuri ikindi gice cyose cahitanwe n'uwo muriro uruzuba rwateye mu gihugu ca Brazil rurakora ku ntango y'irima ya 2025 ishira ya 2026 nkuko byashizwe habona ku munsi wa kane n'umuhinga mu bijanye n'indimo nkuko tubisoma nkuko bagenzi bacu ba Africa News babimenyesha uwo muhinga avuga ko abari bafise ibibanza birimwamwo ikawa bakozwe ko nico kibazo aho bamwe muri bo baba mu buzima bubi
kubera umwimbu wabo wahiye. Ku bantu 50 barima iyo kawa amahegitari yarahiye. Igiciro c'ikawa kikaba caraduze muri imyaka iheze gushika ku bice 55% mu kwezi k'umunani kuno mwaka bagereranije no muri uko kwezi nyene ku mwaka uheze. Nubwo hibonekeje iryo hindagurika ry'ibihe, ishiramwe mpuzamakungu rikurikirana ibijanye n'ikawa ngo rikaba ryiteze kuzoronka umwimbu mwinshi uruta ugukenewe uno mwaka. L'Organisation internationale du café s'attend à une production supérieure à la demande cette année. Arakoze honera muco amakuru twabateguriye no munsi naha tuyagarukirije. Ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye nk'abandi bifurije no kugira ibihe vyiza.